Daniel kibondo canje tugire Kristo. Uno musi nakanyamuneza ntangere, uno musi nagatwengo mu bavyeyi ba Daniel, uno musi nagatwengo kuri twebwe twese turi ngaha, uno musi umunezero isi yose no mw'ijuru. Turanezerewe cyane igikorwa ciza, igikorwa c'igitangaza Imana yakoreye Uburundi, Imana yakoreye uno muryango, Imana yakoreye ino vuriro, Imana yakoreye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Sagaseseshwa muri twese turahimbawe, ariko nagomba banze shimire cyane uwo wese yagize icyo akora kugira ngo arokore ubugingo bwa Daniel. Turashimiye cyane abatanguye kumwakira kuva acibaruka gushika hageze. Turashimiye umushikiranganji w'amagara y'abantu, turashimiye umuganga mukuru wa bino bitaro, turashimiye n'abo bafashanya ngaha, ndetse turashimiye n'Imana yoyo yabahaye ikiganza ciza, yoyo yabahaye ubumenyi bwo kugarura agatwengo mu mitima y'abavyeyi. Hamwe n'ico, iyo umuntu anezerewe rwose arabura icaherako n'icaherezako, na cane cane umunezero kuri fondasiyo Umugiraneza. Fondasiyo Umugiraneza nashaka bafashe n'abandi bavyeyi bose babanze bakomera amashi abo mpejeje kudondagura, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, kandi turashimiye cyane n'ishirahamwe umukenyezi w'intwari ryoryo ryavyumvise kare, nabo baca baraza gukeza umuvyeyi no gusuhuza Daniel. Turashimiye uwo wese yahaciye akamuremesha guhera mu bitaro byo muri Rwakarede gushika no ngaha. Hari abantu batandukanye bagiye baraca ngaha baje kumusuhuza, abo bose turabashimiye. Hanyuma twagira duhamagarire abarundi bose, duhamagarire mwese muri ngaha, duhamagarire uwo ari we wese yumve yuko kugarura ubuzima bwa kiremwamuntu ko ari itegeko ngenderwako Imana yadutegetse, na cane cane rwa rukundo rusumba byose niyo ngabire ihamagariwe amashirahamwe, abarundi bose ndetse n'abaganga bose, kuko iyo batafise urukundo bino bikorwa byari kugenda uko bigenze. Iyo rero ngabire y'urukundo niyo muntu wese ahamagariwe kugira, kumva ko umubabaro wujya awugire umubabaro wiwe, umunezero w'uwundi ube umunezero wiwe. Gutyo rero tuzoba tuko tarakora n'ijuru. Nkashimira Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yemeye kudusangana twatugorewe Ubujumbura, katwitangira kandokorera umwana ubuzima, akaba akomeye ahumeka umwe mu bazima, kuko giye kubwanje nimbibona naragize ubwoba ngira n'agahinda, ariko uwo mwanya niyo saha Imana yarikoreye. Nkashimira n'umudogiteri yakiwe mwana akamuringaniza akamukora, akaba akomeye. Ubu tukaba tugiye dutahana ikibondo gikomeye, niyo tuva bakaba bashaka kubona uwo mwana. Nta kintu numva afise notanga, nosaba Imana yo mwijuru niyo yobahezagira, nanjye nkabandanya tubasengera kugira Imana izobahezagire mu gikorwa cyiza mwakoze. Twagira dushikirize akaganuke muri hangana bakuze, reka duhere ku kibondo cya Daniel, hanyuma duce dukurikiza n'abavyeyi bamwibarutse kugira ngo tubakeze, tutibagiye n'umuganga arongoye ino vuriro nawe nyine twamwibutse.
ndayishemeze